bakunzi ba CANAAN TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo dukomeze kuganira ubukuru bw'Imana n'ineza y'Imana yacu. Haleluya, haleluya. Uyu munsi Imana ijambo yashyize ku mutima, ijambo rivuga ku kwizera. Arahiriwe umuntu yizera ko ni wahimbara umutima w'Imana. Haleluya. Ukizera udakekeranya kubitariho, ukamenya ko bihari, hari ahantu biri quelque part. Haleluya. Mugahagarara kucima kuco wumva we wemeranya n'umutima wawe ukakizera ko kiriho. Reka turabe abantu bahagaze mu kwizera mu bihe bikomeye, barizera ntibatinya imituragaro, ntibatinya inkuba. Umva baravuga ngo gupfa n'inyungu, kubaho n'inyungu, ariko hakubahemukira Imana yabo. Reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse. Izina ryawe ni rukundo, izina ryawe ni nteturuye, izina ryawe ni murinzi. Urindira abantu bawe no mu mpatane z'urupfu. Warinze Mwami Imana abana bawe, barindira mu tanure ryaka umuriro, bavayo ari bazima. Izina ryawe rirashimwa. N'uyu munsi nturahindikwa ni kukiri, uracagwanirira abana bawe Mwami Imana, aca mu bikomeye kandi ukabasohoramwo amahoro. Hezagirwa kandi ushimagizwe na bose, izina ryawe ryera senze gutyo. Amen, amen. Dusome muri Daniyeli igice ca 3 duhere ku murongo wa 13 dushikane ku murongo w'18. Basaduraka bateregwa mu itanure ntibagira ico baba. Nuko Nebukadineza araraka arajingitwa, avuga ko bafata Shaduraka, Meshaki na Abdinego. Nuko babazana imbere y'umwami. Nebukadineza atangura kubabaza ati, mbe Shaduraka, Meshaki na Abdinego, mwabigize ibigirankana kudasaba imana zanje no kudasenga ico gishushanyo c'inzahabu nahagaritse? Nuko rero nimwumva amajwi y'inzamba, imyirongo, inanga, makembe, imiduri, ibikoresho by'amajwi arengera n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari byiza. Ariko nimutabisenga muca muteregwa mu itanure ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Shaduraka, Meshaki na Abdinego bishura umwami Nebukadineza bati, ntiturinde kugira ico tukwishura kuri iryo jambo. Asangwa ariko bimeze, Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mwami. Ariko haleluya, ariko naho bitoba bityo, umenye mwami ko tudasaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo c'inzahabu wahagaritse. Amen. Ngira ngo murumva kukwizera naho ntokwirirwa ndinjira ngo ninjire mu ijambo. Urumva iki kiganiro cabaye hagati y'umwami n'aba basore batatu, basore b'intwari, abasore bari baramenye Imana, abasore bakunda Imana, abasore barahebye ubugingo bwabo bakavuga ngo tubweguriye Imana. Haleluya. Bitandukanya n'ibindi byose, bashira ubwoba, bashira amanga, bavuga ati kubaho n'inyungu, gupfa n'inyungu. Haleluya, haleluya. Ngo umwami wagira amanika akora igishushanyo, aravuga ati abantu bose b'abategetsi bo mu gihugu canje, mwese muteza kwikubita imbere y'iki gishushanyo. Utazocikubita imbere wese, ikimutegereje n'ikintu kimwe, azotererwa mu itanure ryaka umuriro. Ariko burya Imana iratangaje. Hari igihe izana ibikomeye kugira ngo izina ryayo ryubahwe aho ritazwi, izina ryayo rimenyekane mu bapagani, izina ryayo n'imirimo yayo itangaje imenyekane mu batizera. Haleluya. Ikemera ikagucisha mu itanure kugira ngo abandi babone Imana yawe.
aba basore ngo baravuza mwumvise ibikoresho bakoresha by'amazama amakembi ibintu byose ngo barabikubita abantu bose bikubita hasi bose barunama abasore batatu ubaha Imana baravuga ati ntidushobora gupfukamira abayari ntidushobora gusenga igishushanyo iyo gusengwa n'imwe ngo baguma bahagaze ujya nta kintu noneho gitirahisa urabona abantu bose bicaye nawe uhagaze ngira ngo nta no kwihisha ntibyoshoboka bose barabibona bo baca barihuta ati mbega uzi n'amakuru basore base gupfukamira Imana yawe Nebukadineza ngo arababara nkubwire iyo Satani aguterereje icago akabona nta nico bikubwiye umva akabona sihuri hajya Satani arababara Satani ikintu ashaka kuri we nanje nuko twiheba nuko twidoga nuko dutuka Imana nuko tuvuga nuko dushika intege ariko igihe uhagaze ugashingira intaha Imana Satani arababara nzobabwira ibanga nabonye ituma ukomera mu kigeragezo Satani akamaramara nzoribabwira ariko uyu munsi sicyo ngomba kuvuga kwizera Imana ukavuga ngo jewe kubaho ni inyungu Paulo niwe yabivuze ati jewe kubaho ni inyungu mbayeho ndakorera Imana ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka kandi n'ugupfa ndaja kuruhuka ku Mana ngende kugororerwa ivyo nakorera haleluya nta bwoba bw'urupfu yarafise yarazinanye n'Imana yiwe rero aba basore baravuga ati cangaha banzanire mwamara babaza ati jewe ngira ngo ntimwatahuye neza itegeko ryashizwe ryariyo tinavuze yuko nimwumva amajwi y'inzamba imyiro amake utuntu twose tuvuga mwikubite hasi ati nimwikubita hasi mukagipfukamira ntaco ndabagira mugabo mugerageze mwiyumvire ninde ashobora kubakura mu maboko yanje mwebwe ko mudakunda ivyo ndababwiye baca baramubwira ati umviriza ntiwirushe ngo wirigura hogora twebwe ntidushobora gupfukamira igishushanyo iyo gupfukamira ni imwe iyo gupfukamira ni data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi we nitwobyubahuka nitwokubahuka guhemukira Imana ati rero twebwe naho Imana tishobora kudukiza ubugombe bw'Imana twe nibwo twakiriye ishobora kudukiza kandi nayitodukiza nta ngorane gupfa kuri twebwe nta na kimwe bidutwaye tuzi iyo tuja mwamataka kagayi wabwira ati genda mwactive umuriro hari umukozi w'Imana yatwigishije aravuga ngo bagiye basukamwo essence ngo umuriro ngo waraduga gushika ku metero zirenga mega yavuze indwi sinibuka ati urubona urubeya ngo baca bagenda bahamagara imisore ikomeye iza kubajugunyira muri wa muriro ariko wamana uragahezagira babandi baja kubatayo ibiri mu by'umuriro byarabakweze birabaturira abateruye abo bahungu bose barahiye barapfa ariko abahungu batereyeyo basanga umwami w'imbabazi ari hehe ari mu muriro haleluya mbega murazi yuko iyo usenga Imana n'abakuroga bakwita ahubwo wewe umurozi bakwita umurozi kuko badatahura izo mbaraga zigukoreramo ziri hejuru y'imbaraga z'abapfumu n'abarozi ntibashobora kubitahura ariko imbaraga z'Imana haleluya ziri hejuru y'imbaraga z'abarozi imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga za Satani
kandi izo zikorera muri twebwe tumwizera. Ngo barasha bose baraherengetera. Hanyuma ngo basanze Kristo ari hehe? Yo. Basanze Kristo ari mu muriro. Bakora igiteramo. Haleluya. Baraceza. Maya kose kerebo sikaya. Ai tai bonde lai kose re bonde tai. Haleluya. Bakora igiteramo na Kristo. Bagikorera hehe? Mu muriro. Nebukadineza ngo aravuga ati no, je hari ibintu ndiko ndabona ntatahura. Ati nibiki? Ati mbega twataye abantu bangahe? Ati batatu. Atariko je ndabona uwa kane. Ati kandi yo mbonye. Haleluya. N'abapagani bazohishurirwa uruko imbaraga zikorera mu bizera Kristo. Bazihishurirwa bamenye ko hari imbaraga zimiriziri zikorera mu bizeye umwana. Ngo aravuga ngo je kandi uwo muntu ngo nabonye asa ngo n'ishusho y'umwana w'Imana. Arahishurirwa. Ngo baca bategeka yuko babakurayo. Bategeka ko bagira iki? Babakurayo. Bavuyeyo ngo atana kamoto kumwotsi n'umushatsi wabo n'impuzu byose bavuyeyo bari intact, ahubwo bavanye y'ubwiza. Haleluya. Kubera iki? Muze murabe umuntu yaciye mu bigeragezo bikomeye. Iyo abisohotsemo asohoka afise nayi n'amashimwe, asohoka afise indirimbo, asohoka neza, asohoka afise imbaraga, asohoka adatinya, asohoka yubatswe, asohoka yakomeje, asohoka ari ntare. Haleluya. Kuko yaciye hakomeye. Bavayo atana kimwe. Basohoka ari abandi bantu. Basohoka bafise indirimbo nshasha. Basohoka buzuye umunezero. Haleluya. Hama Imana yabo iramenyekana mu banyamahanga. Imana ntizomenyekana atacyakozwe. Ibitangaza bituma abantu bakurikira Imana. Baratangara, umwami aratangara. Imana iramenyekana kubera abasore bahagaze neza. Muri iki gihe Imana irakeneye abahungu n'abakobwa bahagarara neza bagashingira intahe izina ryayo. Imana yacu ikaba Imana yo kwifuzwa. Ntimugatinye, ndakubwira ngo ibyo uri kuracamwo byose reka gutinya. Kuko ni wowe wizeye Imana by'ukuri. Imana ikorana n'abizera. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo ntushobora guhimbara umutima w'Imana utizera. Rero abantu bafite ubwoba batera umusaraba umugongo, basubira inyuma, bagira ubwoba, ariko umuntu yamaze kwizera Imana akamenya neza ngo Imana nta kinanira, Imana uri kumwe nayo ntacaba, ntabwo bagira. Rero aba basore bashingira intahe izina ry'Imana mu banyamahanga, Imana iramenyekana. Haleluya. Haleluya. Wowe nanje nta kindi duhamagarirwa muri ino si, nta kindi duhamagarirwa gushingira intahe Imana yacu. Haleluya. Umwasi we ntazokwigera tureka n'umunsi umwe. Ntazokwigera tureka. Ariko harahiriwe umuntu amuhangara bagahangana. Haleluya. Haleluya. Bagahangana. Kamubwira ati we sindagutinya kuko uri muri twebwe arakomeye gusumba uri mu isi. Haleluya. Uri muri twebwe arakomeye. Satani yaramunesheje, yamwatse ububasha bwose n'urufunguruzo rwa rupfu na kuzimu yararumwatse. Cyo gituma dukwiye kwizera uyu mwami. Haleluya. Ata kintu na kimwe dushobora kuba turi kumwe nawe. Kandi nico tubako. Ico tubako turi kumwe nawe. Nukuri nikituremerera. Ngo nikituremerera. Arakitwikorerera. Amen. Arakitwikorerera. Aba bangu baravuga ati twebwe ntidushobora guhemukira Imana. Umunsi abantu benshi turahemukira Imana. Tukigeragereza, tukigwanirira, tukagira ubwoba. Ariko igihe ushize ubwoba ukavuga ngo Imana ni wewe nunamurira kw'amaso, ni wewe ntegereje. Nibi bisa nivyo ntabona inzira, nibi ntabona solution. Imana iragucira inzira. Ariko kenshi tugira dute. Turagira dute muri twebwe. Turakekeranye. Tugagira eske kiki naho wagisengeye ugaca umumenga Imana
umenga ntiyacumvise. Byari niho ejo twariko turavugana n'abantu, turiko turavuga ko abantu tugira ukwizera mugabo kuri muduta ari umukozi w'Imana yabidusiguriye. Urumva ikintu urumva ko Imana igishoboye mugabo katuvuga none bigenda gute, ukacumenga ushaka kumenya inzira Imana icamwe kugira ngo bikore. Ora inzira z'Imana ni insondable, ni nyinshi cyane, ariko uwizera by'ukuri atagukekeranya kuri mwe aravuga ngo ndizere iki kintu nzokibamwo nzokibonesha aya maso, ukacizera ijana kujana udakekeranya. Kandi no mu isengesho ry'umuntu yizera uraryumva. Twige tugushika ku rugezo nitwaba twasenze tukabwira Imana tuvuge ngo iyo twabwiye yumvise, hama ugasigara ugira iki, ushima, urindira igihe cyo kubibonesha amaso yawe. Haleluya. Tuvuga ngo Mana ndagushima ko nagusabye iki niki, ndagushima ko ngiye kukibonesha amaso, ndagushimiye kugize hagiye kushiramo akserera kugira ngo ico kintu ndakigenderemo, tukaguma mu mutima wo gushima Imana ko ibyo twayibwiye yabyumvise kandi iteza kubikora. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mukunzi mwiza nzi kunyumva, ni wakira amashimwe ndagushimira muri aka kanya ku rukundo rwawe n'ineza yawe Mana. Shimagizwa ko ukwizeye atani narimwe zo kwigora amaramara, kuko niko wanabivuze uranabisezerana ko Mwami Imana abakwizeye tazokwigera ubarekera bonyene mu ntambara n'ibyago bacamo, ariko uzoba uri kumwe nabo muri byose. Rero turagushimiye mukunzi mwiza, tutazi kubesha kandi utazi no guhinduka. Ushimagizwe kandi wubahwe mu izina ryawe ryera, senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umugisha.